amazina yanje nitwa Musée nkaba nkorera ngaha muri Musée Vivant aha nyene mubona twicaye muri stand D numero 2 niho nkorera mubona n'ivyo ndiko ndakora ko ari ibi tubwira igisata mukoreramwo mwicaye ivyo mukora. Igisata dukoreramo twebwe dukora ibidede biba bivuye mu buyeye canke hari wumva bijya bidede binini turabikora mbwa hanini dukora ibidede ubudede buto buto. Mwatubwira icyatumye mwiyumvira gukora ivyo muriko murakoreramwo ubu, ni iki cyatumye mwiyumvira gutangura gukoresha ubudede muvyikoreye n'imino yanyu? Icatumye ndabikora je nuko nakunze umwuga kandi nararavye nabonye yuko atakintu na kimwe kindi combeshaho n'abana. Cambere nambe yatanguye kwiga niki ni broderi kudesi ibitambara ibi najize 2003 kwezi kwindwi kubera nabikoze ndabikunda nko mu mezi abiri yamaze kumenya kudesi camaza nkorera muri ivyo mu nyuma kubera nyene ukene bwagiye butera abakiriya bakabura semakomande sindayaronke canonka akazi ahantu nzi yuko ngiye kubana ja broderi ngabo Imana yashatse ko nja kwiga shitseyo ego mena yabikoze gatoyi umenye ndavyiga ari 2020 mu 2021 ndavyiga nene numva ko binyoheye binezereye ndayibandanya. Mwiko murabiraba mumaze igihe kinini mubikoreramo, mubona bifitiye ari akamaro bifitiye abandi baza kubigura canke abandi mwifuza yuko bogendera abakiri bato bogendera nko mu mwuga mwe mwagiriye muriko murakoreramwo kuva na kera? Ego uyu mwuga n'ukuri hariho benshi barawukunda bayibonye ko ndiko ndakora yego baravuga ngo biragoye mugabo benshi abacavuga ariko ari vyiza benshi barabikunda. Yego niyihe mpanuro mwoterera nk'abakenyezi nkamwe mu kubatera intege mu mirimo ya misi yose bakora n'ibyo musanzwe mukoreramwo? jeje rotera intege abakenyezi bakiri bato reka nabo babigiwe haruguru je kuyaje nkunda kubabwira nkabwiza ukuri abandi kubisanzwe umwuga iyo maze kubona yuko ari iterambere ry'igihugu kubera umaze kumenya umwuga ashobora no kuza umuntu aragwaga komande basanga abana barariye canke akaza n'uwundi muntu ugasanga bushoro canke biryoherewe hari n'abashaka kuza kwiga. Je ndababwira nti iwanje nukuri abashaka kwiga karibu sishobora kureka kubigisha nubwo yaba ari umuntu akuze canke akaba umwana je nta ngorane bose ndabigisha. Yego gikuru nuko tubanza kumvikana. Mwibona hehe mu minsi iri imbere, mu myaka iri imbere mu gisata muriko murakoreramo? Mubona kizobageza mw'iterambere? Mu gisata ndiko ndakoreramo n'ukuri uko ndaciyumvira kandi Imana ibikoze nko myaka iri imbere ndazi yuko nzoba ngeze kure kubera kubisanzwe hariho abantu babona umwuga atanga kuwiga apana yuko ari bisanzwe. Je simana ko ari bisanzwe, je mbona yuko ari iterambere. Je ndazi yuko nko misi nzoba ngeze kure cane
kubera nahanini nka mwebwe muri ngaha muraje egane nimwe muzonantezana imbere yego ndakubwiza ukuri. Ivyo mukora hari isano mubona bifitanye n'igisata c'abakerarugendo mw'iterambere ry'igihugu cacu c'Uburundi? Yego irahari kubera benshi barabikunda. Benshi abakerarugendo baje ngaha kenshi ntawe uva ngaha atanshoreye rimwe na rimwe. N'amashakoshi yose nibagiye kubabwira ngo n'amashakoshi ndayakora, aya nayo nkora. Niyo bagiye nteko ndakora mugabo umva arigiye gushika ugasanga mu mutwe urahinduka ugasanga ukoze ibindi. Abakerarugendo barabikunda kubera baravuga yuko ari vyiza cane kubera iyi modere ni bake bayizi. Yego. Muri igisata mukoreramwo hari ico mubona gifitanye n'isano n'imico y'Uburundi mwotubwira? Yego. Kubera imico ndangakaranga n'ukuri birafitanye isano kubera ibiye ni ibintu dukoresha intoki, si ibintu dukoresha imashini, kandi ibi ku bisanzwe niko naho hatari bwagira ubuhinga ubuye bamwe bakoresha. Niyo bakoresha akabwambara ku maboko, mw'izosi, mbwa naho bagira butobuto mugabo barabugira. Umva n'akaranga gusa nuko nyene iterambere ryaje umuntu akabandanya ahindura modere. Yego. Murakoze cane kuri kano kanya muduhaye, kandi twizera yuko biza kugira akamaro abandi baza kubikurikirana. Murakoze namwe cane, Imana ibahezagire.